Amahoro y'Imana bane namwe nshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Numwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ikinyamakuru Yaga caherutse guhagarikwa n'umugwi Sense usanzwe ujejwe ivyo kumenyesha amakuru mu gihugu casubiye kandi kurekugwa kugira ngo kibandanye gikora. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe n'urongoye ikigo c'igihugu kijejwe ukumenyesha amakuru CNC. Muraza kubikurikirana murano makuru. Naho hari ikibazo c'igitoro mu gihugu, amatora azogenda neza. Ivyo rero bikaba bishikirizwa n'urongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora. Ni mukanya mwidonido y'amakuru yacu. Nongeye kubana musandabaha nikaze kugira mukurikirane idonido y'amakuru yacu. Nari nabamenyesheje mu ntangamarara yuko ikinyamakuru Yaga casubiye kandi kwemererwa gukora inyuma y'indwi zibiri zirenga gato. Ico kinyamakuru cari gihagariswe na Sense, umugwi w'igihugu ujejwe kutunganya ibimenyesha makuru. Esperance Ndayizeye arongoye umugwi CNC. Igenekerezo rya 14 ndamukiza umwaka wa 2025 no munsi inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru yakoranye mu nama yayo idasanzwe kugira ngo yihweze ikibazo kimwe gusa cereke ikimenyesha amakuru Yaga Burundi. Tubibutse ko inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru CNC yari yahagaritse ivy'agateganyo ikimenyesha amakuru Yaga Burundi biturutse kuko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu busanzwe bujeje amashirahamwe utabona neza dosiye y'ishirahamwe Ajebudi ico kimenyesha amakuru Yaga gikomokako. Mwikete ryo kuwa 11 ndamukiza 2025 ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwandikiye inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru bukaba bwaramenyesheje ko umuco warubutse kwishirahamwe Ajebudi rikora biciye mu mategeko wabonetse yuko rero ikimenyesha amakuru Yaga gishobora gusubira gushikiriza amakuru ukuri kwamye. Inaco gituma inama nkuru ije kumenyesha amakuru yacikorana vuba bwango kugira ngo yihweze ico kibazo, ikaba yafashe ingingo yo gukuraho igihano cyo guhagarikwa by'agateganyo yari yafatiye ikimenyesha amakuru Yaga. Ico kimenyesha amakuru rero kikaba gishobora gusubira gushikiriza amakuru ukuri kwamye. Inama nkuru ije kumenyesha amakuru iboneye akaryo ko gushimira ikimenyesha amakuru Yaga ko cihanganye mu kurindira ko ico kibazo kiva mu nzira. Inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru ikaba ihamagara ikimenyesha amakuru Yaga kuja mu bindi bimenyesha amakuru gutyo bafashanye mu iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Murakoze. Nubwo hibonekeza ingorane n'ikibazo c'igitoro mu gihugu, ariko amatora azogenda neza cyane. Ivyo rero bikaba bishikirizwa na Prosper Ntawugwamiye asanzwe arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora. Florence Irankunda. Naho mu Burundi hari ikibazo c'ikena ry'igitoro, amatora ntazoreka kuba canke ngo ahungabanywe n'ico kibazo kuko amatora ari urubanza rw'igihugu. Ivyo bishikirizwa na Prosper Ntawugwamiye arongoye umugwi Seni. Ikibazo c'igitoro ni ikibazo c'igihugu, hazofatwa ingingo z'igihugu, ikibonetse tugisaranganye. Mugasi nova ngamvuze ngo Seni ngo izotanga igitoro natwe dusaba mu bandi, ariko ico tuzi coco nuko igitoro kizokora mu matora, leta izofata ingingo zose zibereye zikenewe kugira amatora abe mu rubanza rw'igihugu. Hanyuma ngo bigoye bigora abagabo kandi bigoye bibwirwa abagabo. Ico kibazo cumviswa nta byinshi niko ndavuga, inzego niho muri mwavyumvise. Ico kibazo tuzokizarabira hamwe. Hari ya societe y'igihugu Sopebijeje kukijera, ubushikiranganje bw'intwaro hagati niho buri, mwese niho muri, nibaza yuko bavyumvise kuko biraba bose. Prosper Ntawugwamiye akabanda yamenyesha ko abanyamigambwe cyo kimwe n'abazokwitoza ku giti cabo ko batazorenza inderesi zibiri ku kazu kitora kuri buri mugambwe canke buri mukandida yigenga. Nayo abarorerezi b'amatora b'abanyamahanga basabwa kuba bafise uruhusha rubemerera gukora, ubwo nago bakaruhabwa n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu. Abazokwitoza bose bagahamagarirwa gukoresha imvugo idakomeretsa mu gihe bazoba bari mu myiyamamazo yimirije gutangura kw'igenekerezo rya 13 Rusama gushika ku rya 2 Ruhenshi. Mwomenya ko
amatora ya mbere azoba ku igenekerezo rya 5 ruhenshi, ayo nayo akaba ari ay'abashingamateka hamwe n'abajenama b'amakomine. Abazokwitabira amatora mu gihugu cyose bangana n'imiliyoni 5,998,977 ku biro vy'itora bingana ku bihumbi 14,103 biri mu makomine 42 agize igihugu. Ivyo navyo kandi bikaba byashikirijwe na Prosper Ntawugwamiye asanzwe arongoye umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora. 525 nico gitigira intarengwa c'abazotorera mu kazu k'itora. Muri abo hakaba harimwo 500 biyandikishirije kuri ako kazu k'itora hamwe na 25 bazohatorera ariko biyandikishirije ahandi. Ivyo biri muri bimwe mu vyavuzwe na Prosper Ntawugwamiye arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni, akaba yabivugiye mu nama yahuje uwo mugwi arongoye hamwe n'abegwa n'amatora yabaye ku munsi wa 5 igenekerezo rya 11 ndamukiza uyu mwaka. Nayo kubijanye n'abiyandikishije mu matora yimirije mu ntara ya Buhumuza yiyandikishije abantu bashika 877,380 biyandikishirije ku biro vy'itora 2,253 bari mu makomine indwi agize iyo ntara. Mu makomine 11 agize intara ya Bujumbura yiyandikishije abashika 1,185,618 ku biro 4,113. Mu ntara ya Burunga yiyandikishije abantu bagera ku 1,20,579 biyandikishirije ku biro 2,480 biri mu makomine indwi. Mu ntara ya Butanyerera naho yiyandikishije abantu bagera ku 1,197,666 ku biro vy'itora 2,828 mu makomine 8 agize iyo ntara. Nayo mu makomine 9 agize intara nshasha ya Gitega hakaba yiyandikishije abantu bagera ku 1,87,734 biyandikishirije ku biro 2,629. Nayo mu gihugu cose abazokwitabira amatora biyandikishije bashika ku 5,598,978 ku biro vy'itora 14,103 biri mu makomine 42 agize igihugu mu ntunganyo nshasha. Mumenya ko amatora y'abakenguza amateka ategekanijwe kuzoba igenekerezo rya 23 mu Kakaro, nayo amatora y'abakuru b'imitumba n'abarongoye amakartier akazoba igenekerezo rya 25 Nyakanga uyu mwaka. Ibikorwa byo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba Jiji Murembwe bisa n'ivyarangiye ndetse n'amagerageza akaba yamaze gutangura. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru wa Regideso ariwe Jean Albert Manigomba Jules Verne Nakimana. Ibikorwa byo kubaka urugomero rwa Jiji Murembwe bisa n'ivyarangiye ndetse yagiye no gutangura amageragezwa nkuko bishikirizwa na Jean Albert Manigomba arongoye ishirahamwe Regideso. Hariho igerageza rya mbere ryatanguye ariko baherako mu gifaransa twovuga le test à vide cyangwa sec, aho batwereka yuko ibikorwa bimeze neza, ibiharuro dutora vyerekana yuko ivyuma vyacu byagenze neza, ivyestaye neza, aho mu minsi tuzoja tutangura ivyo bita le test en charge, amazi ariko arazungurutsa icyo twokwita turbine. Igeragezwa dukoresheje amazi, turbine zotangura kuzunguruka itariki 30 z'uku kwezi. Hacakurikira rero ibyo bita igeragezwa mu gifaransa le test en charge, aho habaho amatara ashobora kuzaraboneka mugabo arugo zura uratsa
turbine ikazunguruka tugasubira tugahagarika aho twovuga yuko amatara azoboneka ni ucuharura nk'ukwezi turbine yatanga kuzunguruka muga muri iyo intervalle hagati y'ukwezi kwa kane guheze no kwa gatanu haba hariko haragwa ryageragezwa ari gihe urumva turbine mwakibonye ikazunguruka ku bice 25 kwijana bakaraba ingene ivyuma bigenda ko atangone zihari aho amatara ariko aragira mugani tuvuga ko umwimbo watanguye uko abari nkigeragezwa bagasura bagahagarika hama bakaduza bagashira kuri bice 50 irya turbine kazunguruka amwatiye hanyuma bagasura bagahagarika hanyuma bakagira bakashira kuri maximum igaturuna ku bicijana kwijana aho nyene kazunguruka amasura bagahagarika baza bararaba ngene eske ivyuma bigenda gute nta kagurane kahari hanyuma ivyo bigenze neza cakwirakiza igeragezwa ry'amasaha 72 teze zo 72 aho turbine izunguruka iri kuratanga n'amatara amasaha 72 udahagaritse hanyuma ivyo byose bigenze neza noca tuvuga duti rero amatara tugatangure kuyatanga rero itariki nyezina tuyitanga tubonye kw'ivyo vyose ayo maese yose yagenze neza yaba imihora yaraheze gukogwa haba n'ibituro yaraheze gukogwa nibaza yuko nukuri nko kwa gatanu kuzohera ivyo byose biriko byafasha umurongo mandi kubwo umuyobozi wa Regidezo ngo uko rugomero kubakishijwe ivyuma bigezweho kandi bikomeye bizotuma ruramba ivyuma twakoresheje ivyuma bigezeho cyane twakoresheje amamarke akomeye kuko nkajya mwabonye amaturbine yakozwe na societe Andris iri mu zambere kwisi zikora ayo maturbine ivyuma twakoresheje mu kubaka n'urugomero ni ivyuma bigezeho cyane iyi ni centrale izoba yubakishijwe ivyuma vyiza ivyuma bigezeho cyane bizomara imyaka myinshi atakibazo kibara urugomero rwa Jiji Murembwe kwatanguye kubakwa mu mwaka wa 2019 gitezwe ko ruzotanga umuyaga nkuba ungana na megawati 32 n'ibice bitanu. Inkuru yacu ya nyuma y'ano makuru tuza kwishukirizwa na Joyeuse Ingabire aho aza kutumenyesha ibiriko biravugwa hirya no hino mu makungu. Leta zunze ubumwe za Amerika benishira hamwe y'ibihugu bya Buraya byaciriye urubanza rw'igitero c'ibisasu c'Urusiya cabaye ku munsi w'Imana cahitanye abantu 34 mu gisagara ca Sumi mu buraruko bushira ubuseruko bwa Ukraine mu gihe hari ibiganiro byo guhagarika intambara. Umukuru w'igihugu wa Leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump amaze igihe agerageza guhagarika intambara yavyugwa n'igitero c'Urusiya muri Ruhuhuma mwaka w'2022 muri Ukraine biciye mu biganiro bitandukanye ariko gushika ubu ntivyashobotse. Mu ndwi iheze ibitero vy'Urusiya byarishe abantu byarakurikiranye naho Donald Trump yaseruye ukutumvikana yari yasavye Moscow guhagarika ibitero vyayo by'abasazi. Ico gitero ca Sumi ni ikintu cibutsa cane ko bikenewe ko haba ibiganiro kugira ngo iyo ntambara iteye ubwoba ihere nk'uko umukuru w'igihugu wa Amerika yabivuze biciye ku muvugizi w'inama y'igihugu y'umutekano Brian Isumi. Abajejwe ivyo gutabara bo muri Ukraine bavuga ko Moscow yateye igisagara hagati y'ejo ku munsi w'Imana mu gitondo igihe hari abantu benshi mu mabarabara. Nk'uko iyo nkuru ivugwa icegeranyo ca nyuma cabaye igihe c'isaha 6 z'ijoro yerekana ko ni mu bureburi bavuga ko hapfuye abantu 34 harimwo abana babiri 117 barakomereka harimwo n'abana 15. Dutandukire n'inkuru igira kabiri muri Gabo baratoye umukuru w'igihugu Olivier Gwema akaba azotwara imyaka ndwi. Uwo mukuru w'igihugu akaba yatembagaje ubutegetsi bwa Bongo bivuga ko yarose amajwi yarenga 90%. Amezi
19 inyuma yaho ateye igihugu mu kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023 nk'uko bigaragara mu kumusubirira by'agateganyo byatangajwe ku munsi w'Imana n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu. Imana ntiheba abantu bayo, niko umukuru w'igihugu azotwara imyaka ndwi yamenyesheje abamushigikiye bari bakoraniye mu cicaro gikuru c'ishirahamwe nimushigikira. Haciye igihe gitoya amatora atangajwe, yongeyeko ati ndashaka gushimira ubukure bw'abanyagangabo, asaba bose kurindira ko sentare itanga itegeko y'ivyavuye mu matora ya nyuma mbere yuko bahimbaza intsinzi. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu yari yahejeje gutangaza ko uwo musirikare w'umwuga yakuye impuzu yiwe kugira ngo agende mu matora. Yarose amajwi arenga 90 n'ibice 35 kw'ijana by'amajwi. Uwo bariko barahiganwa cane Claude Biri yahora ari umushikiranganje wa mbere wa Ali Bongo yarose amajwi 3 n'ibice 2 kw'ijana gusa. Abandi batandatu bariko baratora ntibarenze igice kimwe kw'ijana. Abaje mu matora bari abantu 70 n'ibice 4 kw'ijana nk'uko bigaragara mu biharuro by'imfata kibanza. Ni kuri iyo nkuru ivuga amakuru yo mu makungu turangirije ko amakuru yacu no munsi twaba twashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana. Dushimire kandi abari mu buhinga bw'ivyuma bashoboye kudufasha ndetse n'abamenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashoboye kuyatorokanya. Ndabashimire mwese mubandanye mukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi naho utaha.